Ndabaramukije cyane mwese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ni Evangeliste Ndayishimiye Patrick, ndabifurije amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ndifuza gusangira namwe ijambo rigufi cyane ryanditse mu gitabo cya Zekariya, ubuhanuzi bwa Zekariya igice cya 3 umurongo wa 4. Haravuga ngo ubu mumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati ni mu mwambure iyo mpuzu z'ubuhoma, maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye kugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije. Amen. Muri rino jambo harimo ibintu bitatu umumarayika yakoreye Yosuwa. Yamwambuye ukugabitanya kose yari afite. Yaje imbere y'Imana afise ukugabitanya kwinshi, amukuraho ukugabitanya kwiwe. Aje kumukuraho ukugabitanya kwiwe, aje kumukura aramwambika. Hari ijambo nakwiye muri no jambo nshaka ko dusangira namwe. Imana ikwambike impuzu ishajije. Imana igukureho impuzu yose wari wambaye itariyo. Hari impuzu yo kugabitanya, hari impuzu y'amafuti, hari impuzu y'amakosa, hari impuzu itariyo. Ariko ndakwifuriza ko Imana yo kwambika impuzu ishajije, impuzu ishajije, impuzu igororokeye Imana. Ubuzima bwawe ndakwifuriza kugororokera Imana, ndakwifuriza kugenda ugororokeye Imana. Imana nikubona ikubone mu impuzu ishajije. Mu buzima bwawe bwa minsi yose ndakwifuriza kwambara impuzu ishajije. Yosuwa bamwambuye impuzu y'ubuhoma yari yambaye, impuzu y'ubucafu, impuzu itariyo, arayikura, barayimukura, bamwambika impuzu ishajije. Ndakwifuriza kwambara impuzu ishajije muri kino gitondo. Kuri uyu munsi udasanzwe Imana ikwambika impuzu ishajije. Urashobora kuba wari wambaye impuzu y'umubabaro, urashobora kuba wari wambaye impuzu y'agahinda, urashobora kuba wari wambaye impuzu ibitandukanye mu buzima bwawe, nta munezero wari ufite. Ndakwifuriza kwambara impuzu y'umunezero, ndakwifuriza kwambara impuzu ishajije, impuzu irimo ivyiza, impuzu irimo umunezero. Zaburi ya 30 umurongo wa 11, ndashaka kubasomera uwo murongo. Zaburi ya 30 umurongo wa 11 uravuga ngo intimba yanje uyihinduye imvyino, unkenyuruye amagunira yanje unkenyeje umunezero. Dawudi yaravuze ngo intimba yanje yarababaye cyane, intimba yanje uyihinduye imvyino. Yari imukuye mu mubabaro yari afite, imuheza imvyino. Aho yarababaye aranezerwa. Unkenyuruye umubabaro unkenyeje umunezero. Ndagusengera ngo Imana igukenyurure umubabaro wari urimo, Imana igukenyereza umunezero. Intimba yawe, umubabaro wawe. Ndakunda cyane isengesho y'umuhungu witwa Yabesi. Yari yambaye impuzu y'umubabaro, yari yambaye impuzu y'akabonge, ngo atakambira Imana, arabwira Mana ndagusavye nambura ino mpuzu, ndagusavye ibintu bine. Umugisha unagurira imbibe mwami, urubiye gwanje gwagure, uko gwagende kundamira, undindi vyago singogwe. Imana imukore ivyo yayisavye. Nawe ndagusengera kandi wisabire ngo Mana impuzu nari nambaye itariyo ndakeneye kuyambura, ndakeneye ngunambika impuzu y'umunezero. Kuri uyu munsi udasanzwe saba Imana ikwambika impuzu y'umunezero. Urakeneye kunezerwa. Umunezero n'umugabane wawe, akabonge si umugabane wawe, umunezero n'umugabane wawe. Impuzu y'ubuhoma si umugabane wawe, impuzu y'ivyishimo niwo mugabane wawe. Impuzu ishajije, impuzu ibereye niyo mpuzu yawe. Ndakwifuriza ko Imana yo kwambika impuzu y'umunezero, impuzu y'ivyishimo, impuzu yo mu buzima bwawe. Muri kuno kwezi gushasha twatangiye, ndakwifuriza mu vy'ukuri ko Imana yo kwambika impuzu y'umunezero, impuzu ishajije, impuzu y'ivyishimo, impuzu y'ivyishimo, impuzu inezerewe. Haleluya. Igukenyurure umubabaro warugizemo igihe, umubabaro warumazemo iminsi, ubuzima bwawe simbuzi aho uri, ariko icyo ndagusengera nuko rino jambo ryo gukorera.
iri jambo ry'uyu munsi rigukorere. Intimba yawe, umubabaro, kurengana, Imana igukureho akarengano, Imana igukureho amarira, Imana ikunezeze. Umunezero ni umugabane wawe, ibyishimo ni umugabane wawe, gutwenga ni umugabane wawe. Haleluya. Uhora gukorera ibikomeye. Zaburi 146 umurongo wa 4 haravuga ngo ni koko uhora yadukorera ibikomeye, natwe turanezerewe. Imana igukorere ibikomeye kandi nawe unezerwe. Imana ikunezeze aho warize mu kwezi gushize, aho wababaye mu kwezi gushize, aho wari warabaye mu bitaro mu kwezi gushize, ubuzima bwawe bwabaye mu mubabaro. Ndakwifurije ko Imana yo guhindurira ikaguheza ukwezi k'umunezero. Imana ikakwambika impuzu y'umunezero, impuzu ishajije, impuzu y'ibitwenge, impuzu ishimishije. Imana ibahezagire, Imana ibahumugisha, ijambo ry'umwami ribakorere. Imana iguheza impuzu ishajije, Imana ikwambika impuzu ishajije, mu maso hawe hace. Haleluya. Mu maso hawe akayanga n'ubwiza bw'umwami. Yesu akugirire neza. Intege nke wowe waragendeyemo, mu by'ukuri uziyambure, ubwire Imana, Mana ndiyambuye zino ntege nke nagendeyemo. Intege nke wagendeyemo uzibwire Imana. Imana ni umunyembabazi, yuzuye imbabazi, iteba kura kigira ikigogwe cyinshi. Uyisaba imbabazi, Imana ikubabarire, ikwambure intege nke wagendeyemo, ikwambika impuzu ishajije. Niko yabikoreye Yosuwa. Yosuwa Satani yariko aramurega ngo ameze gutya nuko marayika aramubwira ngo uhoraho guhane uwo namutoranije. Haleluya. Impuzu yari yambaye nimuzimwambure, barazimwambura, impuzu z'ubuhoma, impuzu zicafuye, bamwambika impuzu zishajije, impuzu zikayangana. Imana ikwambika impuzu zishajije, izo wari wambaye zitarizo, Imana izikwambure, ugende imbere y'Imana. Imana ni umunyembabazi, arakikiye ku ntebe y'imbabazi. Yesu abahezagire, Yesu abahumugisha. Amen. Murakoze.